mu perezida yatanguye gutwara igihugu c'u Burundi biciye mu matora? Nziza. Ninde mu perezida yatanguye gutwara mu gihugu c'u Burundi biciye mu matora? Ncombe. Neka yemwe none uwo mwana ni ibyabamo mwese ni kibazo. Ninde mu perezida yatanguye gutwara igihugu c'u Burundi biciye mu matora? Pierre Nkurunziza. Ubwire igitero ca kabiri ca Burundi bwacu. Burundi bwacu Burundi kingi cy'umuntu mashinga abini y'ubugabo warapfumwe ntiwapfuye warahabishijwe ntiwaharuka uhagurukana ubugabo buriye kukira komeza amashi n'amakungu habwa impundu n'abawe samirani shingo samirani mashingo Burundi bwacu Ragirya basokuru ramutse intahe y'ibihugu fatanije ishaka n'ubuhizi vuza impundu wiganzoye wakuganza Burundi bwacu Ragirya basokuru uyanyora umogi Ndi ikintu kiribwa utaramfungura hejuru mbafise utwoya indani mbafise amazi ndiki kinyabwoya Salut bakunzi ba No Repentance Noven TV. Uyu munsi nagarutse kandi muri Check the Mic. Check iganiro mukunda cyane. Reka ndagusabe ubanze ugire subscribe, hama ugire j'aime na commentaire na partage kugira ngo bize bishike kure hashoboka. Rero gumana nanje ukomeze uryoherwa. Ni sawa? Sawa. Akazina? CM nitwa Keb Soma tafari. sio nitaba imana Felisi Nadi. Alicia. Ura gaspa. Ntoreke nzibimana. Okay, Eric, mfise ibibazo bitatu gusa ngenda kubaza. Icambere, ninde mu perezida yatanguye gutwara igihugu c'u Burundi biciye mu matora? Pierre Nkurunziza. Ninde mu perezida yatanguye gutwara mu gihugu c'u Burundi biciye mu matora? Ncombe. neka yemwe none uwo mwana ni ibyabamo mwese ni kibazo. Ninde mu perezida yatanguye gutwara igihugu c'u Burundi biciye mu matora? Ninde mu perezida yatanguye gutwara igihugu c'u Burundi biciye mu matora? Nkurunziza Ninde mu perezida yatwaye igihugu c'u Burundi biciye mu matora? oh my god Ninde mu perezida yatanguye gutwara igihugu c'u Burundi biciye mu matora? Jenuka Petro Nkurunziza. Ninde mu perezida yatanguye gutwara igihugu c'u Burundi biciye mu matora?
Inyenzi zisaba. Ninde mu perezida yatanguye gutwara igihugu c'u Burundi biciye mu matora? Narabishatse. Ninde mu perezida yatanguye gutwara igihugu c'u Burundi biciye mu matora? ntawe nibuka kweri neza bari kwa gasore. Akabazo ka kabiri, tubwire igitero ca kabiri ca Burundi bwacu. Tubwire igitero ca kabiri ca Burundi bwacu. Shaka ndaririmbe cyane. Kiririmbe canke kivuge uko bikoroheye. Biragoye guhera indirimbo hagati kubera nawo wohita gufata ibinye ntabwo wohera indirimbo hagati. Tubwire igitero ca kabiri ca Burundi bwacu. Tubwire igitero ca Burundi bwacu ca kabiri. Shinga icuma mu mashinga. Tubwire igitero ca kabiri ca Burundi bwacu. Burundi bwacu Burundi shinga icumu mu mashinga abiri y'ubugabo. Warapfumwe ntiwapfuye, warahabishijwe ntiwaharuka. Uhagurukana ubugabo burikukira. Komeza amashi n'amakungu habwa impundu n'abawe usamirane shingo usamirane mashingo. Burundi bwacu mporagi ry'abasokuru ramutse intahe y'ibihugu fatanije ishaka n'ubuhizi. Vuza impundu wiganzuye wakuganza. Burundi bwacu ragi ry'abasokuru uyanyora umogi. Tubwire igitero ca kabiri ca Burundi bwacu. Shinga icuma mu mashinga. Kabiri ntahe y'ubugabo ku bugimba. Arapfuye ntapfuye, arahabishijwe ntihawe. Tubwire igitero ca kabiri ca Burundi bwacu. Ntacyo nzi abantu ndiko ndaburirimba niho nobimenye. None ririmba igitero ca kabiri. Oya mpereye ku cambere ndirimba niho nobimenye. Tubwire igitero ca kabiri ca Burundi bwacu. Rero icyo kintu ntacyo nomenya neza. Tubwire igitero ca kabiri ca Burundi bwacu. Warapfuye ntiwapfuye, warahabishijwe ntiwaharuka. Uhagurukana ubugabo burikukira. Komengwa amashi n'amakungu habwa impundu n'abawe usamirane mashinga. Nice. Akabazo ka nyuma unubizi neza, ndi ikintu kiribwa utaramfungura hejuru mfise utwoya ariko kandi indani ndafise amazi, ndi iki?
ndi ikintu kiribwa ikintu kiribwa utaramfungura hejuru mbafise utwoya indani mbafise amazi ndi iki kinyabwoya ndi ikintu kiribwa utaramfungura hejuru mfise utwoya ariko kandi indani ndafise amazi ndi iki ntabwo ari karasovye ndi ikintu kiribwa utaramfungura hejuru mfise utwoya ariko kandi indani ndafise amazi ndi iki Birasa Nikiwezi kiananiye. ndi ikintu kiribwa utaramfungura hejuru mfise utwoya indani mfise amazi ndi ikintu kiribwa utaramfungura hejuru mfise utwoya ariko indani ndafise amazi ndi iki Amateke. ndi ikintu kiribwa utaramfungura hejuru mfise utwoya ariko kandi indani ndafise amazi ndi iki ico kintu ntacyo nzi kabaye shawarihuse yarapfuye ndi ikintu kiribwa utaramfungura hejuru mfise utwoya ariko kandi indani ndafise amazi ndi iki Ari amazi. kazo ka nyuma ndi ikintu kiribwa utaramfungura hejuru mfise utwoya ariko kandi indani mfise amazi ndi iki nicyo kirananiye tugarutse muri uwo mwanya aho twumva inyishu z'ibibazo vyagiye birabazwa. Ikibazo ca mbere, ninde mu perezida watangiye gutwara igihugu c'u Burundi biciye mu matora? Yari Melchior Ndadaye. Ikibazo ca kabiri, tubwire igitero ca kabiri ca Burundi bwacu. Kivuga gutya: Burundi bwacu ragi ry'abasokuru ramutswa inahe n'ibihugu ufatanije ishaka n'ubuhizi, vuza impundu wiganzuye uwakuganza uwakuganza. Ikibazo ca gatatu arico cari kiryoshe cane, cavuga gutya: ndi ikintu kiribwa utaramfungura hejuru mfise utwoya ariko kandi indani mfise amazi. Inyishu yari inazi. Rero reka ubandanye uryoherwa n'ikiganiro cacu, ubwire commentaire yawe please, ndayikeneye kubona nawe inyishu yawe gushobora gutanga na j'aime na commentaire na partage kugira ngo bikomeze kugera kure cane hashoboka. Ciao ciao.